Tubaramutse amahoro y'Imana bane namwe abariko badukurikirana ku Aha Burundi nibaze kumeze neza kandi mushimana kuri kwa mbere niyo ngari fise kubisanzwe ku Aha Burundi abashikiriza ibiganiro babigiye bitandukanye na cyane cyane tuba turi hafi na hafi y'aba artiste bagiye batandukanye mu buryo babugiye butandukanye no mu mwanya utandukanye kuri no ncuro turababwiye ko tugiye kuzo turacishaho ibiganiro babigiye bitandukanye. Ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro bitwa ati nanje ndaririmba kizuka amacarenganye kiremeshejwe no muvukanye wacu ari imbere na cyane cyane ntabwo tuba turi kure cyane tuba turi mu bintu by'ihimbaza Imana mwa kino gihe nico gituma bisaba ko twiyegereza Imana cyane cyane reka tumwakire ace yidondora kuko niwo muco mwiza wo kugira ngo abantu batangure kuganira turabakiriye cyane. Murakoze cyane kunyakira. Novuga ko nohera ubwa mbere kwidondora ku mazina ni Dondive Uwamahoro, ariko kandi hari irindi zina banzi ko cyane bamenyereye mbere novuga ko ari nka benshi Do Hope. Rero ndi umwe ubagiye gufadikanya n'iki kiganiro cyacu nanje ndaririmba nkuko bamaze kubibabwira. Nije tugiye gukorana ikiganiro nkatumira buri muntu wese atubona cyangwa se adukurikirana kugira ngo yumve kino kiganiro cyacu kigiye gukurikiraho. Turabaha ikaze rero mwese na cyane cyane abasanzwe bakurikirana Aha Burundi. Murakoze cyane. Ego murakoze twibutsa abantu ko hari code promo ni Hope Jam ego na cyane cyane kugira ngo mushobore kwironkera amafaranga n'amabonisi bagiye atandukanye tuva ku rwego rumwe tuja ku rundi. Aho munsi turaza kubarungikira nimero kugira ngo bishitse bikabagora muce mwakura kwiyo nimero kugira ngo tubafashe tunabasigura ibintu bagiye bitandukanye. Ego tuje mu ntimatima yacu ikiganiro cy'uno munsi ni nanje ndaririmba na cyane cyane duvugisha abaririmbyi gusa. Utaririmba urumva haba hari ikindi kiganiro duca duhuriramo na cyane cyane kugira ngo dushobore gusabana turi mu mpano ziba zigiye zitandukanye. Ego uri umuririmbyi? Yego ndi umuririmbyi. Usanzwe uririmba kumbure mu mugwi. Igituma mvuze mu mugwi tumaze kugerana ibintu tumaze guhurira ahantu habagiye hatandukanye kumbure byinshi uraza kusigurira bari kubadukurikirana. Yego nkuko nariko ndabivuga tumaze guhurira mu ahantu habagiye hatandukanye muba mufise impano idasanzwe niko no byita. Hariho abantu benshi bifuza kuririmba ariko byanse. Nshaka kumenya hambavu yuko usanzwe uririmba mu mugwi hoba hari ahandi hantu wowe uririmbira nko kiti cyangwa se cyangwa se mu yindi group? Hambavu yuko nsanzwe ndirimba mu mugwi runaka novuga yuko sindamara gushika ku ntambwe yo kuvuga ati narimba ku giti ciwanje, ariko sanzwe nkunda kuririmba aho noba ndi hose ndashobora kuvuga ati reka mfate umwanya ndirimba, ariko neza na neza ndafise umugwi ndimwo ndirimbamwe. Yego ibi bintu niyahe nyungu ihari ku muntu aba aririmba mu mugwi no ku muntu ataba aririmba mu mugwi gikorera ku giti ciwe? Kuririmba mu mugwi no kuririmba ku giti ciwawe novuga ko byose birafise inyungu mu gihe ufise iyo mpano yo kuririmba mu mugwi no kuririmba ku giti ciwawe. Ahantu hari inyungu novuga yuko urashobora kuba uririmba mu mugwi ariko uwo mugwi ukaba ukunzwe cyane cyangwa se ukaba ukurikiranwa cyane. Aho hantu hariho inyungu nyinshi cyane kubera yuko abantu barakunda umugwi, kandi ariko birafatanye nuko woba uririmba ku giti ciwawe ukaba ufise abantu bagukunda banovuga nk'abafana muri make. Rero akarusho bifise uramenyekana mu gihe urimba ku giti ciwawe, ariko mu gihe uri mu mugwi indani ubu uri mu mpano nyinshi kuko mu mugwi haba hariyo abantu benshi. Rero mu gihe utari ku ruhande rw'iwawe uvuga ati ngire ndirimbe ku mpano yiwanje uri mu mugwi ntumenyekana, ariko mu gihe urinze utera intambwe ugasohoka ati ubu ngire ndirimbe ku giti ciwanje uramenyekana cyane ahatandukanye. Mu gihe rero hoho ufise n'abantu bagukurikirana cyane, abantu bobo nibo bagukunda bakanabwirana ati naka afise impano iyi niyi ageze ku rugero n'uru. Ni ako karusho rero ko kuririmba ku giti ciwawe bitandukanye no kuririmba mu mugwi, ariko mutandukanye kuririmba mu mugwi si bibi, ni byiza kuko turaza kubabwira ko kuririmba bifise uburusho bugiye butandukanye. Novuga ko kuririmba ni ibintu byiza cyane, turaza kubabwira ibyiza byo kuririmba. Rero tubabwire yuko kuririmba mu mugwi
hamenyekana umugwi ariko si umuntu amenyekana ku giti ciwiwe. Ego muratubwiye kumbure bwa mbere watubwiye ngo kuririmba mu mugwi wewe wovuga ko ari intambwe yo kuririmba mu mugwi, hakaba hari indi ntambwe utaratera yo kuririmba yo ku giti cyawe. Yego cyo kumenya hasabwa iki kugira ngo wowe uririmbe ku giti cyawe? Kuririmba ku giti ciwawe hariho ibintu umuntu aba akeneye, ndavuga nka sponsor, kubera yuko kuririmba ku giti ciwawe hariho novuga ko urakenera ibikoresho, kuko mu kuririmba hariho ibikoresho umuntu asabwa kuba afise kugira akorere imyitozo ashishike kuduza urugero. Arakeneye uburyo, amafaranga kugira ngo bikunde, nimba avuze ati ndakeneye abantu bazomvugiriza umuziki, ndakeneye abantu bazomfata ijwi kugira ngo risohoke ya mpano yanje igaragare. Ivyo ni ibintu umuntu agenda akenera. Yego murakoze cyane. Tubabona muri cyari bato cyane ibintu byo kuririmba mabitanguye ryari? Ibintu byo kuririmba kuva nkitanguye guca ubwenge niburi mfise nk'imyaka 12 natanguye kuvyumvamwo, ndabikunze mu rushengero, ndavyiyumvamwo nkomeza kubikunda no kugeza kuri uno munsi ndacabikunda. Yego murakoze. Tutarinjira kuvuga ibintu byinshi cyane, tubanze dusigurira abantu kuririmba ni iki. Kuririmba ni ibintu byamye bikundwa kuva na kera, nko ku bantu basanzwe basoma Bibiliya hoho ugiye kuraba no mwijuru hariyo abantu bama baririmba, bama banezerewe nkuko nanje umuntu anezerewe. Nta muririmbyi bwa mbere ashobora kubaho ashavuye ako tumaze tukavuga. Rero kuririmba murambaje ati niki kuririmba, nako ndavuga ku bantu basanzwe basoma Bibiliya basanzwe bavuga yuko kuririmba ni gusenga kabiri, kuko uriko uririmba uvuga ijambo ry'Imana, kuko nibaza ko turiko tuvuga kuririmba kujanye mu bintu by'indoramana, sivyo? Gospel music. Ego rero kuririmba ibintu bya gospel music tuba turiko tuvuga ibintu bijanye n'amajambo ndoramana. Rero iyo turiko tuvuga amajambo ndoramana ubwacu tuba turiko twigisha kandi twongera dusenga. Rero nuko no bisigura muri make, kuko kuririmba bifise insiguro ndende bivanye n'icyo umuntu aba ashaka gushikako n'icyo aba agomba gukiza mu mutima wiwe canke gukiza no ku bandi bantu benshi. Ego muratubwiye kuririmba ni gusenga, kuririmba ni gusenga kabiri, aho bamwe babifata nk'isengesho mu yandi majambo. Ushaka kumenya wewe ku bwawe umaze gutahura kuririmba icarico, ni biki byaguhinduriye mu buzima bwawe? Maze kumenya kuririmba icarico, ubwa mbere navuze yuko uri umuririmbyi utegerezwa kuba ari umuntu umwanya wose bigaragara ko anezerewe, kuko nta muntu aririmba ashavuye, kuko kuririmba n'umuti uvura gushavura. Mu gihe ufise ikibazo, mu gihe ufise ivyiyumviro vyinshi, fata umwanya uririmbe, naho utobuzi kuririmba torira rivuze ururirimbo nawe uririmbe, birakugarura gushavura wisange mu munezero. Ico kintu naco kuririmba vyarakimfashije cyane, kuko mu gihe ndiko ndaririmba ndumva ko mu mutima nezerewe cyane. Ikindi kintu vyamfashije kuririmba maze kuja mu mugwi, byarampaye kunga ubucuti n'abandi bantu batandukanye, kuko tushobora kuja kuririmba ahantu kanaka, tugafata urugendo tukaja nko mu yindi ntara canke mu kandi gace, turi mu bikorwa byo kuririmba usanga ndiko ndamenyana n'izindi nshuti, abandi bagenzi bashasha buri munsi. Ico kintu naco ni ikintu cy'agaciro cyane, kuko byaratumye menyana n'abandi bantu ntarinzi. Ego murakoze cyane. Mu mugwi muba murimwo novuga ko ni nka korali. Ni korali. Ego indirimbo muririmba muzironka gute? Muririmba iz'abandi canke muragira vya bindi bitwa kwandika indirimbo, ico bitwa composition? Mu mugwi ndimwo ntidusanzwe turirimba indirimbo z'abandi, ico twege dukora ni composition. Uko kuntu rero dukora composition ni amajambo dusoma muri Bibiliya, no guteranya amajambo avuye mu vyiyumviro vyacu, ariko aza afise iciyumviro cyo kuroraniriza ivyiyumviro vyacu ku Mana. Nayo majambo rero twege dukora ntabwo tuza gukora copy tuyikuye ku bandi bantu, turakora composition maze hama tukayubaka tugashira mu mudiho hama tukaririmba. Murakoze cyane. Nka Dohope, yego turi kumwe no munsi, wowe umaze kwandika indirimbo? Yego ndamaze kwandika indirimbo
n'ubu ndanazigendana ariko nababwiye ko ntaratera intambwe canke ntararonka sponsor kugira ngo nanje bikunde ntangure talent yiwanje yo kuvuga ati no kuba noririmba ku giti ciwanje. Yego hari ikibazo ntogenda ntabajije muri korale haba hariho abantu bafunda benshi. Umwe wese arafonda akazana indirimbo, uwundi agafonda akazana indirimbo, sivyo? Uravyumva? Rero nshaka kumenya iyo uzanye indirimbo abo muririmbana mu mugwi canke se muri korale ntibayishime, we wayikoze ugifata mu gute? Novuga yuko bitaranshikira ariko mu gihe uri mu bintu vyo kuririmba uriha confidence, umaze kuyiha confidence uravuga ati indirimbo nayikoze iri mu mudihuyo, none ayijana abaririmbyi bazoyakira gute? Rero mu gihe batayishimye uca uraba ati uru rugero nayikozeko kumbure ntibarushimye, reka mpenyanyure ndaruduze kugira ngo barushime. Kuko ubundi bwo ntiwoca uzana vya ntivyo gushavura, kuko uba wamaze kuja contre n'intumbero nyamukuru uba usanzwe ufise yo kuririmba, kuko twamaze kuvuga yuko kuririmba birazana umunezero cyane. Yego novuga ko bitaranshikira aho nagiye ntanga indirimbo nateguye canke na compoje, ariko mu gihe bishitse ndazi ico gukora icari cyo kugira ngo impano yanje ntije hasi. Yego iyo uriko wandika indirimbo canke se kijya bitwa composition y'indirimbo wisunga iki kintu kimwe gusa wisunga kugira ngo ushobore kuba wakora indirimbo? Kenshi abaririmbyi benshi iyo bariko bakora indirimbo nico kimwe nanje no mu gihe mvuze ati ngire nkore indirimbo twerekeza ku bihe tuba turimo. Twerekeza ku bihe tuba turimo, nk'ubu nkavuga ati nko muri korale yacu canke se ati kubijanye na gahunda yacu abaririmbyi dufise tugomba gutanga message igihe. Nico kintu bwa mbere umuntu aba compose indirimbo agomba kuraba kugira ngo bikunde bafatikanye na wa babone ati iyi message twoyitanga iki gihe. Rero turakora indirimbo twisunze ibihe turimwo. Biranakenerwa ko dukora indirimbo zo kubabara, kuko hari igihe usanga iyo ndirimbo izoririmbwa mu gihe abantu bababaye. Birakenerwa ko dukora indirimbo y'abantu banezerewe binyuganza mu gihe iri kiririmbwa mu gihe abantu baba banezerewe. Rero turaraba ibihe canke uraca no gutegura indirimbo ati iyi ndirimbo reka ndayitegena gakaniriza igihe iki niki izoce iririmbwa bimeze. Namba ntihenze izi ndirimbo za gospel ndetse izi ndirimbo zivuga ibintu by'Imana niko novuga, indirimbo irashobora guta igihe? Ego novuga ko indirimbo irashobora guta igihe bivanye n'ukuntu hariho abandi bantu baguma bazana impano nshasha bagakundwa cyane, ukumva haje nk'indirimbo umenga irengeye ya yindi yigeze kuza mu gihe runaka, abantu bakihutira kumva bishasha. Rero indirimbo ukeneye ntitigiye urashobora kwama wayivuguruye, novuga ati ukayikorera icyo no kwita lyrics canke we mix. Ivyo navyo birafasha ko indirimbo igarukana akanovera abantu bakayumva canke bakongera kuyihurumbira. Ariko indirimbo muri ibintu vya gospel yama ifise akanovera kuko irafise message yama iha abantu buri munsi. Rero novuga ati ntita akaranga canke karite completema, ariko irata akaranga kayo gatoyi kubera ko haba hariho haje nk'iyindi iyirenza abantu bahurumbiye cyane kumviriza. Yego nuko no bivuga. Yego mu bisanzwe uko nanje ndavyumva ni nkuko ushobora gukora indirimbo y'ibi bihe bya kino gihe twe twibereyego, hakaje ibindi bihe haheze nk'imyaka 10 hazi ikindi bice bisaba ko hafondwa izindi ndirimbo. Murakoze cyane. Yego iyo bishitse nkuko muri korale niho turi cyane. Yego hakabaho igihe cyo kwinjiza abaririmbyi bashasha. Sinzi uburyo bikorwa, ariko ndashaka kumenya kugira ngo umuririmbyi abe umuririmbyi wa korale hasabwa iki hisunguki? Kuba umuririmbyi wa korale ubwa mbere nuko ubuvyumvamwe wowe nyene, nta muntu aguhatiriza. Ubundi bwo ugiye muri korale atari yo mpano yawe utavyumvamwe, utumva ko ari byo bintu byo kubera inyungu, ubwa mbere no hanura nk'umuntu wari we wese ashobora kuba yo kwifuza kuba umuririmbyi runaka canke yegukira ko umugwi runaka canke korale runaka, amanza vyiyumvemwo koko
ko abigiyemwo abikunze kandi abishaka aho bizogufasha cyane gutera uduza urugero rwawe novuga ko natwe nko muri korali wacu kuko abantu benshi baba basanzwe bifuza ati ndashaka kuririmba ndashaka nanje ndaba impano yanje ko yo kuririmba ko ndayifise uwo muntu arasanga abarongozi bakore cyangwa agashika mu mugwi bakamwakira mu gihe avuze icifuzo ciwiwe nibaza ko imiryango iba yuguruye kuko umugwi ubukeneye kwama wateye imbere uronka abantu benshi bawurimwo kuko tuba dukeneye no kudevelopa impano zitandukanye kuko mu mugwi mu gihe mufise abantu bake bamwe barashobora kurwara cyangwa abandi barashobora guhindura ubuzima bakaja ahandi hantu urumva ko abaririmbyi bama bakenewe niyo mpamvu rero muri korale cyangwa se mu mugwi abaririmbyi barakenewe cyane cyane mu gihe bobo bavyiyumvamwo bavyihitiyemwo akavuga ati uwo mugwi runaka ngenda nje gusaba audience ninjiremwo banyakire nanje garagaza impano yanje ego igitumye ndakubaza ico kintu hariho umuntu yambwiye ngo kuririmba ni impano kabisa kandi impano hariho ukuntu haba hari umugwi ufise iyo mpano hakaba hariho abandi bantu batorofise iyo mpano ubwo bumpano mbona uvuga gute umuntu ni kurya umuntu yumva bimurimwo hama akumva umenga yoza agasaba muri korali bimeze gute ntashobora kuza umuntu ugasanga impano kuyo kuririmba ntayafise musanze atayafise mu cyangwa bigenza gute uko biri kose kubera yuko muri korali n'ubundi tuba dukeneye impano zitandukanye muri korali turakeneye impano y'umuntu afise amafaranga naho yo batazi kuririmba rero mu gihe bishitse tukaronka impano koko atavise kuririmba biranka bigaragara atavise ariko akagerageza uburyo bwiwe bwose kuririmba bikanka uwo muntu mu mugwi ntabwo tumukumira ariko kuko haba hari ikindi gikorwa ashobora kudufasha natwe mu mugwi tuba dukeneye rero mu gihe tubona ko hari ikindi gikorwa runaka yodufasha uwo muntu dushobora kumushyira inyuma y'umugwi turamwiyegereza ahubwo hoho tugashishikara tugerageza kumufasha aho byankira kuko tuba tumufise ko ikindi kintu tumushaka ko azodufasha ariko na nyene yumve neza ko yitwa umunyamugwi kandi akunzwe cyo kimwe n'abandi kandi turamugaragariza na nyene ko afise impano naho wewe naho abamutoza cyangwa se baba babona ko hariho urugero adashikanako nuko kuruko umuntu ashobora kuba atamana afise kuririmba arashobora gukora ama repetition menshi akaba yoririmba neza canke atayafise nyine ntayafise iyo mpano mu bintu byo kuririmba rero harasabwa gukora cyane kurya ko naho wowe uri kuronda amafaranga ukavuga ati je nkene kuzo umuboss ukora cyane ukanabira n'indugumbu ukarara amajoro n'ibindi bige bitandukanye n'ibintu byo kuririmba rero birasaba gukora cyane birasaba imyitozo myinshi rero mu gihe ubishizemo ubunebwe abandi bantu bo bafise umwete wo kwitangira imyitozo bazogusiga uzokwisange ni usigaye inyuma wenyene ariko rero umwe nawe atafise impano koko ishika ku rugero rwiza rwo kuririmba ati mbega arakora imyitozo myinshi kugira nawe abe yoja mu baririmbyi navuze yuko mu umugwi uri ku rutonde rwiza ntabwo ushobora gukumira umuntu kubera ko adashoboye kuririmba ijwi runaka nk'uko ubishaka ariko uramwiyegereza nawe arakora imyitozo mu bandi mbere ku rugero rwiza nk'abandi akanashyiramo n'umwete kuko birakenewe ko mu mugwi w'abantu runaka bahagarara imbere ari benshi nawe akagaragaramwo isura yiwe kuko banavuga ngo abantu benshi iyo bari kumwe ibyo bagomba gukora birashoboka rero urumva ko n'uwo muntu nawe arakora imyitozo akaja no muri public y'abandi baba bari imbere kuririmba kugira ngo nawe yiyumve ko ashoboye yego murakoze cyane tuvuze ibintu byinshi ariko byinshi zoza turongerako kuko twari ku bantu bashasha ntitwinjiye indani muri korale ntitwinjiye mbega baririmba gute nibaza ko hanyuma tuzinjira tuzobyinjiramo cyane kugira ngo tubisimbatazeko yego reka tubashimire cyane murakoze cyane dushimire abantu muri rusange bari kwadukurikirana kuri Burundi nibaza ko ikiganiro kizoza kirarengana cyane ni rimwe mu ndwi ariko bibaye ngombwa tuzugisha ko na kabiri mu ndwi bizo bivana n'ukuntu tuzatuko tubona abantu bariko baragikunda yego twongera tuyibutsa code promo ni Hope Jam mu majambo makuru indome ziba zifatanye yego turaza kubaha ngaha nyene byose kugira ngo bacanze muca mu telefona kuri iyo nimero ikibafasha ego
reka dushime muri sanga bari kwadukurikirana bari mu Burundi, abari mu bihugu bibanyi, bari mu bihugu vya kure, mwese turabakunda cyane. Nibaza ko tuzosubira mu kiganiro kizokurikira. Kuri mikoro ya mbere n'isonga revisi uko bisanzwe, kuri mikoro ya kabiri yari Doho. Murakoze cyane.